twari twababwiye ikijanye n'igitigirinya mwinshi c'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bavanze n'abasirikare batwigwaneho Tabara ku minona FNL baguye hariya mu misozi mu migwano yari kiraba ku munsi w'ejo yahuza coalition ya FARDC ndavuga ingabo z'igihugu ca Kongo ndetse nabo bifashanya mu gutuza imitwe y'inyeshamba zikorana no ku butaka bwa Kongo ndetse bariko baragwana n'uno muhari w'inyeshamba ziva mu gihugu cy'u Rwanda. Twarababwiye ukungene imigwano yashoboye kugenda urugamba rutari bworoshe ariko rwagiye kurangira bamwe muri bo bashoboye gutakaza bikomeye ndetse banatakaje ako karere bari mu nda. Nabibutse yuko ari coalition ya FARDC yagavye ibitero muri ako gace kubera ko ako gace kari kamaze kwigarurirwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibyabaye kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nivyo kuyaga bicaye na mubabaro n'agahinda n'amarira n'amaganya bivanganye byose nibyo byashoboye gutaha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hariya no hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ibi byose turaje tubabwire ukungene abasirikare badaharubu, abasirikare bato bakuru ndavuga bari ku ipete rito ndetse n'abari ku ipete rikuru rikuru cyangwa ipete ryo hejuru bashoboye gusiga ubuzima muri no migwano. Novuga yuko habaye inkirimbukiro y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ushobora kuba uri kudukurikirana ariko utemeranya natwe kubera ko atamafoto turiko turakwereka, ariko turafise amafoto n'ama video y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo bapfiriye hariya mu misozi miremire ya Fizi canke hariya mu Minembwe. Ushobora kuba ukeneye kuyabona, twandikire cyangwa ukeneye kuraba nka mwene wanyu ari muri Kongo ndavuga uri mu Rwanda canke uraba muri munawe uraba oncle wawe yabarungitse ku rugamba, uno musi ashobora guca kuri link iri muri commentaire kugira ngo tugusangize ano mafoto n'ama video kugira ngo urabe yuko atari wanyu yo barimo. Aha ndavuga yuko abari mu gihugu cy'u Rwanda basanzwe bafise ingabo zo hariya, abafise ingabo hariya ku butaka bwa Kongo. Muri ano makuru sivyo gusa turaza kuyagira hamwe ikijanye no kugurura umupaka usanzwe uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Nababwira yuko Bujumbura Uvira ibintu bashoboye kubisobanura biciye mu bushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Yasobanuye ikibazo c'ingene umupaka wa Gatumba Kavimvira y'ukungene yifashe yuko ugiye kugwa cyane utagiye kugururwa. Ibi vyose n'ibindi biri muri no nkuru twabateguriye muri kano kanya. Ndabasabe rero utarakora subscribe ubikore kugira ngo ubandanye uronka amakuru yacu kandi uyaronkere ku gihe. Murabizi yuko tugira tubacereza, ariko imbere ya byose imbere ko tuja mu gano cacu mu nkundire manze ndamutse cyane mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yabo bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, Ethiopia, Togo, Ghana, Somalia, henshi merere muri Afrika twavuga tuhamare, tutibagiye n'abandi bari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, n'abari muri Oceania. Tubabwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukunya. Nk'uko bisanzwe mwa kino kiganiro turaza kwibanda cyane ku butaka bwa Kongo neza na neza hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ku munsi mu kiganiro twabahereje mu gatondo ka kare twababwiye ukungene hashoboye kuba imigwano idasanzwe hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Tubabwira uburyo Wazalendo na coalition ya FARDC harimo n'ababandi bita ibigwanajoro canke abahibu bashoboye kugaba igitero kidasanzwe ahari hasanzwe hari ibirindiro ndetse n'amastoke y'ibigwanisho by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aha neza na neza muri Minembwe mu gace kitwa Point Zero. Ako gace bakaba bakagezemo inyuma yo kwigarurira ubuce bugira kuri butatu bwose ku munsi wa hirya y'ejo. Ivyo ndazi yuko twabanye mu makuru agiye atandukanye n'ibiganiro twababwiye ingene ama operation yagenze muri rusangi. Nawo munsi twababwiye ukungene ku munsi we twababwiye ukungene muri Sange ibintu byari byifashe, hari imigwano idasanzwe, hari imigwano ya coalition FARDC kirangana n'izinyeshamba. Byaboneka neza yuko bariko baravugurura ingamba zishasha no ibitero bishasha inyuma y'igihe itari gito zino nyeshamba zisa n'izigaritse nk'abutaka bwa Kongo ngo ntizigomba gutera. Ariko imigwano hariya mu misozi miremire ya Fizi, imigwano niho novuga yuko yari ishushe cyane ndetse yari nateye nakoba. Amakuru dufise kugeza kano kanya nuko ibintu byashoboye kwatikira ku ruhande rw'inyeshamba ari byicane. Dufise amafoto n'ama video y'ababoye ku rugamba, ni ibintu ushobora kuraba ugacura rutariye.
ni ibintu ushobora kuraba ukicwa n'agahinda n'amaganya uravye ukungene abana ba Afrika bariko barapfira mu nyungu z'abategetsi abacange bari mu byaranze amafoto naravye n'amafoto ateye agahinda aho kabisa n'abasikere b'u Rwanda ndetse n'abatwigwaneho baraswa mu buryo budasanzwe uri abaraswa mu mitima abaraswa mu mitwe ubwonko bugasanzara abaraswa mu maguru bakacika ibimuga ndetse hariho nabo barasa mu poitrine urusoro rugacanga rugaserukira ahandi byaboneka neza yuko barashwe ku bwishi kubera ko duharuye igitigiri cy'abashoboye kuhasiga ubuzima n'abasirikare benshi cyane hariho bari bagerageje kubegeranya abandi bagitatanya mu mashamba ariko n'ubu musako w'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baguye ngaha muri point 0 baracaronderwa mu mashamba kugira ngo bikunde ntibashobore kuhaborera ngo bashobore kwanukira kugira ngo bashobore kubashingura imibiri yabo ntihagire ico yonona kwisi. Murabizi yuko umuntu amaze kumara imisi yaheze mu mwuka yuko ibintu bihinduka. Ibi rero ni ibintu bidasanzwe novuga ko ari umubabaro n'agahinda. C'est vrai urashobora kuwuhanganye n'umuntu ukamutsinda kandi kurasa ko umuntu muri ko muragwana ukamwica niyo nsinzi, ariko rimwe na rimwe birakwiye ko tuza turabishiramo amarangamutima nka twebwe nk'abasivili. Iyo tubonye umwana wa Afrika ariko arapfa muri buriya buryo bitwereka yuko n'ubundi abazungu bazokwama baradudepanshije cyane mu bijanye na development, kuko deja abokoze iyo development ngo bariko baragwa ku mirongo y'urugamba mu gihe bari abazungu bo bababwira ati genda mugwane mugabo bataja ku mafuro cange ngo nabo baje mu izo ntambara bariko barasendera mu bana ba Afrika, bigatuma bana profita canke bafatira mu gwamo baprofitira mu gwinshi mu kavuyo bakaza kwiba amwe mu masosore y'abanyafrika kandi bo bicishije mu nzira nziza bakarinda kugura bakarinda gutanga amahera ibihugu vya Afrika bigatera imbere. Mugabo barabonye ko bozimbwa, niyo mpamvu banakriye uburyo cyambere bwo kugira ngo bashobore gutora bwa butare atacamira ko ubwo bivye mu bukoroni bwo bwaramaze guhera. Icya kabiri ni kugira bo nyine badandaze intwaro zabo canke inkoho zabo baba bahinduye mu butare bwacu. Tubaho ubutare bakaza kubukoramo inkoho zikaza kurimbura umunyafrika nyine. Murumva yuko ari ibintu biteye agahinda. Ivyo ndabivuze kubera ko nabonye abana ba Afrika bariko baragwa muri iriya misozi, ukungene ari benshi, ukungene bari bakira abajene, ukungene bari ari babantu igihugu kizeki ibintu byinshi mugabo bashusanga bariko barahitanwa n'izi ntambara batazi waziteguye canke batazi ubifise minyungu. N'ibintu bibabaje. Rero nababwiye abasikare benshi barapfuye b'u Rwanda neza ndetse natwigwaneho rero itabara n'abandi abakeneye kubona ukungene vyagenze, ukungene ubwo rubanza rwagenze, ukungene ivyo nkuru mubabaro yagenze, turashobora kubibasangiza mu buryo nababwiye mu kwinjirira ako kiraro cari kiri muri commentaire ya mbere kugira ngo ubandanye uronka byinshi ko birabera ku mirongo y'urugamba. Hari nyuma y'igihe kitari gito tutariko turabaha ibijanye n'ibiri ku rugamba canke tutariko turabaha ibijanye n'amafoto n'amavideo yiba byaranze urugamba, ariko kuri kano kanya twabigarukenye twabizanye, niyo mpamvu tuza kwibasangiriza mwese atakibazo na kimwe kugira ngo mushobore kubona yuko mukomeze gusengera akarere kacu karamaze kwinjiranwa n'umudayimoni novuga yuko udasanzwe watumye abana ba Afrika babonana nk'abagesera, umwe asamaye agasanga uyundi yamwishe. Ibi rero nivyo novuga yuko bitwugarije nk'abanyafrika kandi abasenga musenge kuko Imana itabije mu ndumva yuko atacokoreka. Nuko byari byifashe hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Muri Rucuru hari byinshi biko birahavugwa, ariko mukerukanye nticyo kwibanda turaza kubakora ikiganiro ciramvuye tubabwire ivyo muri Rucuru ukungene vyifashe, ukungene ama operation akomeza kugenda, aho biboneka neza yuko coalition ya FARDC yamaze kujya Karungu inyuma yaho bumvise yuko AFC M23 igomba kugaruka kugwana mu nguvu nyinshi no kubigusubira kuza mu gisagara ca Uvira. Byatumye abakongomani benshi bakanura canke babona kure kugira ngo bashobore kurinda ibi bintu ntibibe. Ndazi yuko abenshi muriko murabona inguvu zidasanzwe zabo basikare b'abakongomani bafatikanije n'aba bapatriote b'abazarendo mu kugwanya iyi mitwe y'iterabwoba yose atanumwe bakuyemo ngaha ku butaka
bwa Kongo. Rero ndibaza yuko ibijanye n'amakuru ari ku mirongo y'urugamba nituronka kananya karamvuye turaza kugira ko kugira ushobore kubiyaga dushobore kubabwira buri kimwe ukungene cifashe n'ingene bimeze. Rero hari benshi bagumye batwandikira batubaza ati ibijanye n'umupaka Gatumba Kavimvira Uvira Bujumbura bimeze gute, byo bigiye kugurwa vuba, mbega ni yihe nkuru nziza mwobwira cyane abari basanzwe bakorera y'urudandazo rwa yaba ruto canke runini, ndavuga ku mpande z'abakongomani ndetse n'abarundi. Iki kibazo ukigano nakoze kare ni nababwiye ko tudafite amakuru y'ukuri avuga ukungene yuko imipaka yo bigiye kugururwa mu gihe yaho igisagara ca Uvira kiviriye mwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, maze amahoro n'umutekano bisa nuko yamaze kugaruka. Ariko ibi umengo twavuganye n'umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, kuko mu kanya gaheze cyangwa inyuma y'umwanya utari muto meje gutanga imbono yiwanje kujanye no kugura imipaka, yaciye ahita afata ijambo abwira abantu ibijanye n'imipaka n'icyo umupaka uhuza Uburundi ndetse n'igihugu ca Kongo, aho bavuze bati umupaka uhuza Uburundi na Kongo ntiwiteze kugururwa. Ivyo byavuzwe na Edouard Bizimana, ministre w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, akabivuze mu kanya gaheze mu gihe cy'isaha nk'isaha 7 z'umurango niho ashobora gushikiriza iyo jambo. Ministre Edouard Bizimana yamenyesheje ko M23 n'ubu yabeshe ko yavuye mu gisagara ca Uvira nk'uruyeri rwo kwipanga neza, ico bitwa repositionnement mu rurimi rw'ikinyamazuru. Kubw'ivyo abavuga ko umupaka ugiye kugururwa sivyo na gato. Edouard Bizimana umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yavuze yuko aremeza yuko inyeshamba z'u Rwanda zikiri mu gisagara ca Uvira, ahubwo bakoze ico bitwa repositionnement kugira ngo bikunde bamere nk'abibagiza canke bamere nk'ababasinziriza, ahubwo bakore bwa bubisha bwabo budasanzwe nk'uko yabivuze muri no jambo. Hari mu mubonano yagiraniye n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu gihugu c'u Burundi kuri uyu wa 29/0 umwaka wa 2026, aho yanamenyesheje ko atawo kwijajara ko umutekano wabonetse muri ico gisagara ca Uvira. Umushikiranganje w'ibigendanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana amenyesha kandi ko hariho imigwi y'abarundi igwanira muri ico gihugu ca Kongo nka Rede Tabara yabonetse yegereza urubibe rw'Uburundi mu kiyaya ca Rusizi. Ibi bikaba byamenyeshejwe byashizwe ahabona cyane byavuzwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Edouard Bizimana. Arashimangira ati ikijanye n'ibiriko biravugwa yuko umupaka w'u Burundi na Kongo neza na neza Gatumba Kavimvira wobugiye kugururwa, ati sivyo na gato. Ati wanashaka inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zakoze uruyeri ntabwo zirava mu gisagara ca Uvira, zishobora kuba zihari mu buryo bwa infiltration cyangwa mu buryo butagaragara nk'abasivile, ubundi bwo barashobora kuba bahari nk'uko umushikiranganje yashoboye kubivuga. Yongeye avuga ati harabonetse imigwi y'abarundi isanzwe igwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Atanga karorero nk'umugwi w'inyeshamba za Rede Tabara, benshi murabazi kandi mubazi ko vyinshi, nawo ngo wabonetse uri kuregereza ikiyaya ca Rusizi ugana ku gihugu cy'u Burundi. Murabizi yuko bano bagwanyi ba Rede Tabara arabadashaka ubutegetsi bw'igihugu canke arabagomba gutera mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose byatumye hari impungenge yuko hashobora kugururwa umupaka w'Uburundi n'igihugu ca Kongo. Ibi byose biri mu inama yagiraniye n'abasanzwe barongoye ibihugu byabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero kubijanye n'umupaka wa Uvira, pas d'ouverture la frontière Uvira Bujumbura. Ibi nukuri kandi mu bigendere kumbure ntihagira igihinduka canke ico tuzomenya kujanye n'ivyo tuzoza tubabwire ukungene bizoba byifashe. Abenshi bariko baravuga yuko kuri uyu wa mbere de la semaine prochaine umupaka uzoba wuguruwe
ariko byari bikiri mu makenga menshi, ariko ukuri ndibaza mwamaze kuvyumva yuko umupaka w'u Burundi na Kongo utagiye kugurwa vuba, ahubwo hagiye kwigwa izindi ngingo zo kugira ngo bashobore kwihutira kuraba uwo muhari w'izonyeshamba z'u Burundi wa Tabara uri kuregereza ngaha mu kiyaya ca Rusizi, kuko murumva yuko amakuru yamaze guseruka, kandi ngo riserutse ngo niba ricisha isuka hariho uburyo bwo kugira ngo bashobore kubazibirira hakurya hatagira ico bamaze konora nkuko bari basanzwe bayikora mu myaka iheze. Ibi n'ibindi byose ndazi yuko mwamaze kuba mubikurikana mu biganiro byose twagiye turabaha, tubabwira Tabari yariyo, tubabwira ikungene zino ngwano zubatse n'ingene zizorangira canke zizogenda zononye ibitari bike. Ibi byose twarabiyaze mu biganiro n'amakuru twagiye turabaha. Rero muri kino kiganiro sinagomvye kubarambira comme conclusion, nababwiye ikijanye n'umubare canke n'igitigiri nyamwishi c'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda twigwanaho rero Tabara FNL yanza bamema gumino n'iyindi migwi tudumbi y'iterabwoba hariya mu misozi canke mu buseruko bwa Kongo basize ubuzima ngaha muri point zero. Ngira ko ndanababwira yuko ubu tuvugana aka gace ka point zero karimo A100% ingabo za FARDC, coalition yose ya FARDC. Murumva ko wazarendo, murumva ko n'abarundi bashobora kuba barimo, kuko nabo turabizi yuko bagiye gufashanya na leta ya Kongo mu gutuza imigwi y'iterabwoba ngaha kuri buno butaka. Sivyo gusa, mu kurangiza ino nkuru yacu twarangije turabira hamwe ibijanye n'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Uvira. Turababwira yuko amakenga canke kwibaza ko umupaka ugiye kugururwa ahubwo atariko biri, bitandukanye n'ivyo abantu bariko baribaza canke bariko barabwirwa. Narijya abantu bo bari bafite icizere, kuko bari bamaze iminsi ariko barabona bya vyuma vyo kuri frontiere biriko birasigwa amarangi mashasha kugira ngo bise neza, kumbore cyari cizere cyo kugira ngo babone yuko canke bibaza yuko hoba hagiye kugururwa bushasha, hoba hagiye kongera guhita canke imigendanire yoba isubiye kuba ngaha kuruja kuruno mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo, inyuma y'imisi tari mike, ukwezi kurenga ku imisi zino nyeshamba zishite mu gisagara ca Uvira kugenda rya 9 Kigarama umwaka wa 2025 niho bahise bugara ino frontiere. Rero icizere cyo ko bari bagiye kugura frontiere comera nk'ikiba kirabangiriye gato, kuko muravyuma uko tubikura mu badukuriye canke abasanzwe abo vyiga bamaze gutangaza yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zikiri ngaha mu gisagara ca Uvira mu buryo butagaragara. Na makuru n'abateguriye mbona tugarukiriza ngaha, ndizera yuko twabanye neza mwebwe mwese mwama mudukirana imisi yose mu biganiro byacu ndetse n'amakuru. Mu nkundire ndabashimye cyane byo yumva mutima, wewe wese waraje kino kiganiro kuva ku ntango kugeza kuri no munota, ni ibintu by'agaciro, kuko message uba wayirose mu buryo bwuzuye, nta gihuha uzoba warose message ikwiye kandi mu buryo bwuzuye. Rero kandi gukengurukire, ndanagushimiye cyane, utwereke ko wakunze ikiganiro mu gufyonda like canke utwereke ko wagaye ikiganiro mu gufyonda dislike, kugira ngo tumenye aho tuzoza turikosora. Tibagira kuja muri commentaire ikibazo cawe canke igitekerezo cawe, ndavuga iciyumviro ca intererano yawe, niwo mwanya mwiza twabasiye kugira ngo mushobore kuza murashirayo buri kimwe kandi twagikorerako atakibazo na kimwe. Kandi abikibanure ndabifurize ijoro ryiza bariko baregera imihana canke umugoroba mwiza canke igitondo ciza, bivana n'amasaha uriko uraturabirako. Bye bye.